jewe mu bisanzwe kubera ata kintu je mbona cohava kimfasha nca mwibarabara kugira ndahondere ico mfasha n'umuryango. Ego Gaspard, mu kiganiro cyawe nabonye n'ikinyamakuru cyo ngaha mu gisagara, nabonye ko ufise umudamu ufise n'abana. Ufise abana bangahe? Ufise abana 6. Abana 6. Eske aka kazi kaho gusaba karabatunze bariga? Harimwo abiga n'abandi batariga. Bakiri bato canke no kuba babuze ubushobozi bwo kuja kw'ishuri. Baramukije cyane bakunza Siren Vibes, mwe mukurikirana ibiganiro vyacu uko bukeye uko bwije, mwamurindira bwa tubashaka ibintu bishasha. Nkuko mubibona jewe ndi Nozira Koze, ndi muri centre ville mu gisagara ca Bujumbura, hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho nahuye n'umuntu numva umutima w'ikigongwe uramfashe. Bantu busanga mubona bakunda gusaba ko barasaba muri ville, ariwo muntu ariko naye maze kumubona, sigema ndamubonye, naye maze kumubona yarace kinyamakuru kimwe cyo ngaho mu gisagara ca Bujumbura, bamusabira imfashanyo, ariko nasuye kumubona niviriye kubera iki ndamubonye kandi rya kabiri. Eske yamfashanyo nta yigeze aronka canke imfashanyo yose ntacu yamumariye, gateka ndamurondere ndamuganirize ndamubaze impamvu iki ariko arasaba kandi yararushe kuri imfashanyo. Hari igihe usanga akeneye ubundi bufasha buva kuri mwebwe. Reka ndamwakire ndamubaze amazina y'uhama tugashaka kumenya n'inkuru yiwe ituma ameze uko ameze ubu unye. Ndamwakire ndamuramutse. Makuru yawe? Buke. Washaka kubwira abakunzi Siren Vibes amazina yawe? Jewe nitwa Nkurikiye Gaspard. Yitwa Nkurikiye Gaspard. Gaspard. Aha muri ville wari ukora hakora iki? Jewe ndi ku kazi kanje ka misi yose ko gusaba. Uko niko gusaba n'akazi canke ubikora ko ubura aho wifata aho wikora? Jewe mu bisanzwe kubera ata kintu je mbona cohava kimfasha nca mwibarabara kugira ndahondere ico mfasha n'umuryango. Ego Gaspard, mu kiganiro cyawe nabonye n'ikinyamakuru cyo ngaha mu gisagara, nabonye ko ufise umudamu ufise n'abana. Ufise abana bangahe? Ufise abana 6. Abana 6. Eske aka kazi kaho gusaba karabatunze bariga? Harimwo abiga n'abandi batariga. Bakiri bato canke no kuba babuze ubushobozi bwo kuja kw'ishuri? Kubera bakiri bato. Ego Gaspard, siga mbere ndewe n'ikinyamakuru, ubwa mbere barakurondeye bagusabira imfashanyo kandi imfashanyo twarabone ko yagushikiriye. Kubera iki wasuye kuca mu barabara kandi warasuye kuronka imfashanyo? Jewe igituma n'ubu ndi ngaha mwibarabara rero agafashanyo gakeyi nakabonye, ariko hari akandi banyemereye ko tuma ntugaruka ngaho kwibarabara, ariko nako nyene zobanza kuraba ukundi ukazoba kangana kugira ngo aho mwibarabara ndahava. Agafashanyo kuba kangana gute ko ushobora gufasha kugira uve mwibarabara? Biravana n'akariko. Nkaje urabona mfise umuryango, ari agahuzu k'umugore ndagakura mwibarabara, hari agahuzu k'abana mwibarabara, agahuzu kiwanje ni mwibarabara. Urumva byose, urumva kwafashanyo yasa ko vyiwanje uko no kwipfuza nakafashanyo ko bagakwiye neza kugira ngo singira ingorane mu bana. Ego ufise abana biga, amafaranga yo kubayeshure yakora ngamwe barabara? Yego cyane, na uniforme n'ikaye byose ni mwibarabara. None aka kazi ukora uragakunda canke ni handi ngene vuga ati nahandi nokura niho ntegeza kuja kwicara kugira ndonka amafaranga gutuma umuryango n'abana? Jewe bisanzwe ndagakunda, none kariko kantunze n'abana n'umugore gaba umva nohava nkunda kandi gatoba kantunze. Nta kibazo bigutera kuba uricemera bari kurasaba abantu ho gucako bavuga ati uyanye, nta kibazo bikugiye? Oya je nta kibazo je bintaba kubera ubumuga bwanje sikinyegezwa, ni ibintu biboneka. Sindi buje gufata isuka canke ngo nze guca ingero mu bantu, akazi kanzi rero noshima nako nyene. None umukenyezi wawe arakomeye, ntabwo ari kimuga we akomeye neza? Se umugore wanje arakomeye. Yego.
we nta kindi kintu akora uwo muhira gusa. uramutse uronse nk'agatahe ko gukora ushobora kuronka agatahe ukava mu ibarabara umukenyezi wawe ushobora gukora ko asanzwe akomeye agashobora gucara agacuruza cyangwa agakora akindi kintu ukava mu ibarabara ushobora kuhava. Mu bisanzwe naheruka hariho agafashanyo gatoyi bari banzaniye kiwiwe kugira ngo nawe arabe ukuntu byogenda, ariko nako nyene muri no misi imbere harahuye n'isanganya imodoka irabigonga ibyo yariko arakora, kandi nari nabirungikiwe n'abo bantu nyene bo muri Buja FM nibo bashitseko muhiri wanje bakanzaniye. Urumva barabigonze abandi bariyandurira, urabona habaye isanganya, urumva habamwe n'ubusuma. Ego none ubu nyaricaye ntaco ariko arakora, utunzwe gusa no kuza nka muri ville ukaja gusaba gusa. Jewe senga muri ville ngusaba gusa, nakubwiye ingorane zanje nyene zimeze nizi nyene ubona, none oguma muhira uko nyene hanyuma ngacambaho gute. nta yindi shwa ufise nta kundi kuntu wobigenza. Nibaze ko abantu bakora basara mvaze bafise umutima wo gufasha, ufise umutima wo gufasha, urabona uyu muntu arakene ufasha, afise abana batandatu atunze mu nzu, afise n'umukenyezi, abana bariga n'abandi bataragira kwiga ako bakeneye kwiga. Nimba ufise umutima w'ikigongwe please wabwi kuntu yitwa Gaspard, nimba uri ngaha mu Burundi uri canke uri hanze, akunda kuba yicaye aha kuri plaza, haruguru ya plaza, woshaka kumufasha ukamugera kugira ngo ushaka kugira kuronka ukuntu ushaka gutunga abana n'umuryango. Gaspard, akajambo ka nyuma nashaka kubaza ikibazo, nibaza ko kitagoye canke kandi coroshe. Umugore ntahora aguta kumwikoma mu gihe watanze amafaranga make canke abana avuga ati uyu munsi papa ntiyakoze neza canke ntiyashoboye kudushikana aho yarageze. Jewe ico kibazo ndacumva, ego ibintu byose ntivyama bingana, hariho igihe Imana ihezagira nkaronka nk'umuntu akama nk'akanoti ari aka 5 canke aka 2, mugabo si vya misi yose. Hari n'igihe ndonka ijana mugabo nkaronka ubufu bw'abana, nta kindi norenzako. Ego mwavyumvise ko agaburira abana bimugoye. Please ufise umutima wo gufasha. Nibaza ko Silent Vibes irahari kugira ngo ishobore kuba kubafasha kugera kuri abandi bakeneye ubufasha bwanyu. Please fasha ko nawe warafashijwe, kuko nta muntu abura aho yafashijwe, twese turafashwa ku munsi ku munsi. So uyu muntu arakeneye ubufasha, mufashe tumufashe. Reka ndamushimire kuba yanyemeye no kutuganira. Nibaza ko misi ze tuzomurondera ubufasha bwabonetse, tukaza kumushikiriza ubufasha bwanyu canke bwacu. Gaspard, Mariko mana ibandanye igaha kwihangana kandi no gukomeza nawe ubuzima butoroshe. Ego murakoze, ntangoye gushima mugabo sinzi ingene bizogenda, reka nizere Imana yonyene nizo icatumye muza kundabaho ndi, iyo ndiburingira Imana izobikora. Ego murakoze, Imana ikorera mu bantu, Imana izobikora. Murakoze kuba mwaravyiganira gushika ku kamera yacu. Please afise umutima w'ikigongwe mufashe dufashe uyu mupapa ashoboye kurera abana atakibazo afise no gutunga umugore. Yari Ozira koze kuri micro. Merci pour gukora subscribe na utarayikora, sigana commentaire yawe. Murakoze cyane.